nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri mu bice bitandukanye by'isi yose, by'umwihariko abanyarwanda abari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze mu makuru yacu, makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa cyane cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, yaba ayo mu Rwanda ndetse mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma reka nkubwire ko mu gihugu cy'u Rwanda perezida w'ishyaka Green Party Honorable Dr Frank Habineza arasaba inzego z'umutekano kwirinda kurasa mu cyico mu gihe ukekwaho icyaha agerageje gutoroka. Ibi akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na radio Ijwi ry'Amerika. Bwana Dr Habineza Frank, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR, akaba ari Democratic Green Party of Rwanda, itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, yanenze bimwe mu bikorwa by'inzego z'umutekano zo kurasa mu cyico abafungwa bagerageje gutoroka inzego z'umutekano. Yagize ati turasaba ko inzego z'umutekano zajya zirasa wenda mu kaguru cyangwa se ahandi hatica, uti imbere y'ivyo bakabanza kandi bakanarasa mu kirere. Ni Dr Frank Habineza yabigarutseho. Depite Frank Habineza yakomeje agira ati akamuga karuta agaturo, ati kuko uwakomeretse aravuzwa agakira, ati wenda akazaba akamuga. Akomeje avuga ko mu by'ukuri batanze ibitekerezo by'uko inzego z'umutekano zakoresha amasasu atica, ati kugira ngo rero abakekwaho icyaha batavutswa ubuzima batarahabwa ubutabera. Ibi bivuzwe n'umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda Dr Frank Habineza, bije kandi byunganira komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yamaganye iki kibazo abantu cyangwa se inzego zikoresha ingufu z'ikirenga mu gihe hakurikiranwa rero abakekwaho gukora ibyaha. Iyi komisiyo yatangaje ko irimo gukurikirana aho icyo kibazo cyaba cyarabaye hose. Akaba rero byarigeze no kugaruka kandi n'abandi bantu benshi batandukanye bahagarariye societe civile mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko ibintu byo kurasa abaturage kandi bakabarasa mu cyico bagapfa mu by'ukuri bitari bikwiriye ku nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Abigarutseho kandi mu gihe mu minsi mike ishize twumvise imfungwa zigera kuri 5 zo mu karere ka Kirehe zarashwe zose zigapfa zikasiga ubuzima, bivuga ko bari bagerageje gutoroka inzego z'umutekano bari bafungiwe. N'amakuru rero yagiye babaza abanyarwanda bamwe na bamwe by'ukuri baza kwifasha imbuga nkoranyambaga, baza kujya bagaragaza ibitekerezo byabo ko bikorwa n'inzego z'umutekano bitari bikwiriye. Koko afite icyaha, akekwaho icyaha, yagerageje no gutoroka, nacyo ni ikindi cyaha, ariko hari hakwiye kuba hakoreshwa ubundi buryo kugira ngo azahabwe ubutabera atari uko avukijwe ubuzima. Tuvuye kuri Dr Frank Habineza dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Nubwa mbere mu mezi agera kuri 6 za resitora n'ubunywero byongera gufungura mu gihe igihugu cyatangiye koroshya ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya corona hagamijwe gufungura urwego rw'ubukerarugendo mu mpeshyi. Resitora n'utubari byari byafunzwe, byari byemerewe gusa gutanga serivisi zo kugemura cyangwa se abantu bakajya kubyifatira hakurikijwe amabwiriza yashyizweho mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11. Byongeye rero gufungura kuri izo serivisi zihabwa abantu bicara hanze gusa. Ameza ateguye ku buryo hari intera hagati yayo mu gihe nta mukiriya wemerewe guhagarara, yemwe n'umuziki ntiwemewe. Izo serivisi zongeye gukora muri iyi weekend kandi abantu benshi babigendeyeho mu gihe cy'ubushyuhe bumeze neza ku mbaraza z'aho abantu bafatira amafunguro cyangwa bica akanyota. Ku meza amwe hemerewe abantu 6 mu gihe umukozi agomba kubahiriza amabwiriza yo kwisuzuma virusi ya corona iwe mu rugo. Amasaha y'umukwabu saa 3 z'ijoro yigijwe inyuma ashyirwa saa 5 z'ijoro guhera uyu munsi kuwa mbere, ari nako utubari, resitora na za kafe byemerewe gufungura kugeza iminota 15 mbere y'uko isaha y'umukwabu igera. Mu byumweru byashize amasaha y'umukwabu ahanini yarirengagijwe. Mu gihugu cy'abantu hafi miliyoni 11 hapfuye hafi 10,500 kandi 346,500 bemejweho ubwandu kuva icyorezo cya virusi ya corona gitangiye, nk'uko imibare iheruka gutangazwa kuwa 6 ibigaragaza. Urakoze Eugene. Parke y'Ipari yasavye sentare kudakurikirana abasirikare b'Abafaransa bagirizwa genocide n'ivyaha by'agahomerabunwa mu Rwanda mu mwaka w'1994. Thomas Kamirinda araduha ibindi. Hashize imyaka irenga 15 anketi zitangiye zaturutse ku birego by'abanyarwanda 6 batanze mu kwezi kwa kabiri 2005 bavuga ko abasirikare b'u Bufaransa bafashije abakoze genocide. Mu rwego rwo kubikoraho anketi, umucamanza Brigitte Renaud wo mu rwego rw'ubugenzacyaha yagiye mu Rwanda mu kwezi kwa 11 mu 2005 guhura n'abatanze ibi birego.
bamubwiye ko abasirikare b'abafaransa bari mu gice cya Turquoise mu burengerazuba no mu majyepfo y'u Rwanda bafashe abagore ku ngufu kandi ko borohereje abicanyi kunyereza abatutsi mu nkambi ndetse ko banabafashije kubica. Uyu munsi parike y'i Paris yatangaje ko itabonye ibimenyetso byerekana ko ingabo z'Ubufaransa zakoze koko ibyo byaha. Yavuze kandi ko itegeko ryo mu kwa munani 2006 rishyiraho ubufatanyacyaha mu mugambi wo gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ridashobora gukurikizwa kubera ko ryagiyeho nyuma ya jenoside yo mu 1994. Niyo mpamvu yasabye ko abasirikari b'Ubufaransa batakurikiranwa, ariko icyemezo cya nyuma kizafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha, juge d'instruction mu Gifaransa. Turagushimiye Thomas. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi kwisi ze mu mugwi G7 bahuriye i Londres mu Bwongereza. Mu byo baganira ko harimwo ikiza ca COVID-19, Ubushinwa n'Uburusiya. Idonido kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Iyi nama izamara iminsi 3 irategura iy'abakuru b'ibihugu bya G7 nayo izabera mu Bwongereza mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Ni iya mbere y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 imbona nkubone kuva icyorezo cya COVID cyadutse. Iya nyuma bakoreye hamwe yabereye mu Bufaransa mu kwezi kwa kane 2019. Ubundi bahuriraga ku ikoranabuhanga rya video. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubwongereza yatangaje ko yafashe ingamba zo kwirinda COVID muri iyi nama, zirimo gupima buri munsi abayirimo bose. Usibye iki cyorezo, gahunda y'inama iriho n'Uburusiya. Ubwongereza bwatangaje ko bagomba gufata ingamba zo gukumira amakuru y'ibinyoma n'ibihuha Uburusiya bukwirakwiza muri bimwe mu bihugu bya G7. Hariho kandi n'Ubushinwa ku bibazo by'ubucuruzi, amavu n'amavuko ya COVID yaturutse mu Bushinwa n'uburenganzira bwa muntu, by'umwihariko ku baturage b'Aba-Uighur. Aba-Uighur n'abaturage b'Ubushinwa bo mu idini ry'Abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko barimo bakorerwa jenoside. Mu kwezi kwa gatatu gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza na Canada bafatiye ibihano Ubushinwa kubera iki kibazo cy'Aba-Uighur. Turagushimiye Thomas. Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi kuwa mbere yatangaje ko ikiza ca Ebola candukiye abantu 12 kigahitana 6 mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu carangiye. Ibindi na Eugenie Mukankusi. Icyo cyorezo cyagaritswe n'urukingo MRKN rwa Ebola rwahawe abantu barenga 1600 bahuye n'umurwayi w'iyo ndwara n'abahuye n'ababonanye n'uwo murwayi mu buryo bw'uruhererekane nk'uko umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF wabivuze. Abo barwayi bafite aho bahuriye n'icyorezo cyo mu 2018-2020 cyahitanye abantu barenga 2200, ari nawo umubare munini w'abantu bahitanywe n'iyo ndwara mu mateka yayo. Iyo ndwara yongeye kuboneka ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri mu mujyi wa Butembo ubwo hapfaga umugore w'umugabo wari waranduye virusi ya Ebola mu cyorezo cyabanje. Iyo virusi ishobora kuguma mu matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wamaze kwikira nubwo yaba atakigaragaza ibimenyetso by'uko arembye. Mu itangazo, Minisitiri w'Ubuzima Jean-Jacques Mbungani yagize ati, nshimishijwe no gutangaza ko icyorezo cya 12 cya virusi ya Ebola cyarangiye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yakomeje avuga ko nubwo hari umutekano muke n'icyorezo cya COVID-19, igisubizo cyihuse kandi cyiza cyatanzwe na guverinoma n'abafatanyabikorwa cyatumye gutsinda icyorezo cya Ebola bishoboka mu gihe kitarenze amezi 3. Mu itangazo ryawo, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS yavuze ko icyo gisubizo cyagiye gikomwa mu nkokora n'umutekano muke watejwe n'imitwe yitwaje intwaro no kuba abakozi bo mu buvuzi batarashoboraga kugera mu karere uko bikenewe. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi3 radio yacu voa.com.
amakungu yahimbaje no munsi wa mbere umunsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru ku isi. Uwo munsi woba wahimbajwe ubwigenge bw'abamenyeshamakuru bwifashe gute muri rusangi muri iki gihe ku isi no muri Afrika, cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini? Twabiganiye ko na Madame Judith Basutama, umumenyeshamakuru yigenga ari Kigali mu Rwanda. N'ibyo twahimbaje umunsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, ni umunsi uhuriranye n'imyaka 30 iheze habaye icyo bise declaration y'Ivinduk yashaka ko ubwigenge bw'abamenyesha amakuru koko bubaho. Uyu munsi rero n'akaryo kuri twebwe ko kuraba aho tugeze, mbega koko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru twarabushitse ko, habuze iki, ibihugu byarabugeze ko, habuze iki, huko gwiki ushitse. Kandi mu gihe tubona hirya no hino ku isi itangazamakuru risa n'irigeramiwe, hirya no hino turumva abamenyesha amakuru bafungwa, turumva abamenyesha amakuru bicwa, na cyane cyane muri iki gihe rero cya COVID-19 umenga kabaye akaryo ko ku mareta amwe yo gukandamiza ibimenyesha amakuru n'abamenyesha amakuru bakabuza ubwigenge koko. Muri rusange ku isi muravuze ko abamenyesha amakuru babandanya gutotezwa, bakicwa, bagapfungwa. Ku vyerekeye akarere ka Afrika n'akarere ko turimo k'ibiyaga binini ho mubibona gute? Oya, no mu karere k'ibiyaga binini no mu karere ka Afrika naho nyene ubwigenge bw'abamenyesha amakuru sinuvuga ngo bwarateye imbere kuva iyo myaka 30 iheze, ahubwo busa n'uburiko burasubira inyuma. No muri Afrika rega twarabonye abamenyesha amakuru bafungwa, nuvuga ngo muri Tanzania, ngo muri Somalia, nko mu Burundi, hose hariho ukuntu menga amareta yaciye afata aho kikiza cya COVID-19 gitanguriye, umenga cyahaye amareta uburyo canke icitwazo cyo gukandamiza abamenyesha amakuru. Aha twovuga nko mu bihugu bya Tanzania ugasanga abamenyesha amakuru bafunzwe, mu gihugu cya Somalia, eka mbere no mu Burundi urazi ko bafunzwe nuko bagize Imana bakabafungura. Ariko urabona ko kenshi abamenyesha amakuru badakora mu bwigenge, mu bwisanzure koko. Hariho rero no muri aka karere kacu aho usanga abamenyesha amakuru badashobora gushikira ku nkuru bifuza kuvuga, ugasanga bariko barabaha ayo makuru batabafata neza, bakabafata mbere nk'abansi, rimwe ugasanga bariko barabima amakuru kandi ariko kazi bari bajejwe, ntibabafate nk'abapartenere, bakabafata ahubwo nk'abansi bategezwa kwigizwayo. Mu gihe amakungu ariko ahimbaza uwo munsi wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, ni ikihe mubona ivyo bibazo byose mushize ahabona ku bijanye n'inzitizi n'intambamyi abamenyesha amakuru babandanya guhura nazo? Ni ikihe mubona mu gamakungu ariko arahimbaza uwo munsi cokorwa kugira umwuga w'abamenyesha amakuru woroherezwe kurushiriza ku bwanyu? Nicura yuko hamwe amareta yofata abamenyesha amakuru nk'abapartenere, sinzi nyene nokivuga mu Kirundi, nk'abafasha kugira ngo ibihugu bitere imbere, ntibambabone nk'abansi. Hanyuma kandi n'amategeko, bagashyiraho amategeko yorohereza abamenyesha amakuru, kuko henshi hari ibihugu byinshi no mu karere iwacu ngira niko bimeze, usanga akantu gatoyi gaca kajana umumenyesha amakuru imbere y'intahe, kandi yabikoze ariko akora umwuga wiwe. Ivyo rero ibintu byo guhindura amategeko, amakosa amwamwe bakabona yuko amakosa amwamwe adakwiye kujana umumenyesha amakuru imbere y'intahe. Hama kandi n'abamenyesha amakuru bakagerageza bagakora nk'uko umwuga wabo ubitegeka, kuko n'abamenyesha amakuru natwe bwaraho dukora amakosa ugasanga turahengamye ukuntu turiko turakora inkuru. Natwe rero twokwikebuka tugakora nk'uko umwuga wacu ubidutegeka.